Turabaramukije abakunzi b'ibiganiro vyacu, abakunzi ba BF, abakunzi ba Kodi Empire mu bwese mudukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye. Mu nkundi ndabaramutse ndabaye nikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi twekeze rya 13 kwezi no kwindwi no mwaka. Turi mu nkuko mubibona ntabwo ndi kumwe nje nyine muri studio n'umusanguzi, tugiye kubana muri kino kiganiro vuga yuko gikomeye cyane. Kino kiganiro kigize ne gikomeye cyane, ni kiganiro tugiye kurabira hamwe inkumbi cyangwa ibara rigiye kugwa ngaho ku butaka bwa Kongo, ndetse uko tugiye kubona intambara bitandukanye nuko twazibaza. Ubwa mbere ushobora kwibaza ati ni gute tugiye kuzibona mu yindi image, bimeze gute, byifashe gute, byose biri mu kino kiganiro. Niyo mpamvu ndabasaba kwicara tugatuza tugatora agatebe tukaganira ivyo amatwi yacu atigeze yumva n'umunsi wari. Ariko imbere yuko ndababwira amababa yose tugiye kubamenera ko no munsi atagomba musanguzi. Ya asante sana Kodi the Black. Ego. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Merci beaucoup. Jo ndi mu kiganiro nawe wandika ko uri ruguru. Ngo ibyo wakwiye ruguru nanje bingereho. Ejo na sino kwibagira kabisa. Abanyakayanza twarahuye n'abanyengozi bavuze ngo musume nzokudugana. Jemba mari kabisa. Ego. Nuko mbere ya byose gatatu turamutse mwe wese aho muherere. Ariko bwana musanguzi natamwe mvuye ku kino kiganiro gikomeye cyane, kandi ari kiganiro kirahambaye rwose. Tuje kubabwira ibintu amatwi y'abatigeze yumva. Bwana musanguzi, ubu tuvugana haravugwa indege zigera kuri zibizigi z'abafaransa zashitse mu gihugu cy'u Rwanda, zo mu bwoko bwa cargo. Ni bidege ngo binini cyane ku batabizi. Ku rundi ruhande u Rwanda nabwo ruvuga yuko abarusiya bamaze gushika ku butaka bwa Kongo, ndetse bamaze gushika mu Minembwe neza na neza mu gace kitwa Point Zero. Amaraso akaba agiye kuhamenekera, akaba ari menshi cyane. Rero tugiye kurabira kuri kwa nyako kuri eske ibyo bavuga nibihe. U Rwanda ngo wemeza neza yuko abarusiya baba baje cyane, ni kubera ko Ukraine nayo twumvise iri ngaho butaka Kongo. Yego cyane, turashaka kutumenera amabanga. No munsi samakuru dushaka kumena amabanga. Urakoze cyane Kodi. Yego. C'est vrai, amakuru yuko indege zo mu bwoko bwa cargo zibiri zashitse hari Kanombe. Amakuru niyo. Yego. Nifashishije ubutasi bwacu baraduha amakuru kabisa yuko arayikuri. Ubundi indege zijya zo mu bwoko bwa cargo nizo ndege nini zifashishwa cyane n'ibisirikare bitandukanye mu kunguruza amamunition. Zifite na capacité yo gutwara ingabo nyinshi cyane rwose. Rero byaragaragaye hari i Kanombe, aho mbere nanakoze n'ikiganiro ndabivuga ko nerekana yuko ubunyegere bwinshi butimba oya hama kumbure ibi byuko bavuga ko abarusiya bamaze gushwara muri Minembwe. Mu bisanzwe ni bya bindi byuko wihanga umwana ubonye yuko ari muto kumbure wewe wakoze imirete ukajya imisosi ukabyimba, hama ukabona umwana wa Murundi ni muto arumutse ukamwishirako ngo mugwane akagutabira. Yamaze kugutabira rero akenshi urondera ibyitwazo by'uko aba yagukubise kugira ngo ntumara cyane gose. Twari tumaze iminsi two twumva muri Minembwe igisirikare cy'u Rwanda ngo byitira u Rwanda bien sûr, nubwo u Rwanda rukoreshwa nka condom kiriko kirakora ibintu bikomeye. None si ko biri none Kagame na FPR we ni prudence. Rero muri Minembwe byarabazwe cyane byarabazwe cyane yuko bari bamaze iminsi bakora amateka, aho indege zabo zitagira abapilote, amadrone baguma bayarasisha mu bene gihugu tanto bakasa no kuma defense ya FARDC. Rero FARDC imaze kubyiga ikabicijya nino yafashe ingamba nayo yo kwiga ingene igomba kwikingira no kwirinda contre ayo madrone. barabikoze barabishitseko maze batangura banashaka no kwica
biteye ubwoba abasirikare ba Kagame babicira ajya muri za Minembwe za Mikenke amafoto menshi yasikare bavuye voilà abagi kudeborda muri za point zero barishwe harimo n'abafaransa rero kubera ko kuntu batari biteze ko Kongo ishobora kuresista ku nguvu bari bazanye binarabyerekanye neza musanzwe inguvu bari bazanye kuri incuro bo bavuga ko bazohemuka ari uko Baraka na Uvira babifashe mugabo biza kurangira na point zero ibananiye bacha bavuga bati kari uko bigenze rero abantu bo tuzomera turamutse tuvuze yuko twakubiswe n'u Burundi twakubitwa n'abazarendo na Black Snake na Rezibu bo tuzomera ati reka twitwaze yuko mu Minembwe hariyo presence y'Abarusiya kabone ko nujya mushikiranganje w'Uburusiya n'imigendera n'andi makungu yatembera Burundi ico kinyuma tukitanze kiziba gifasha reka twitwaze ico nico ro bitwaje je ku makuru mfise sindaronka source nyemeza ko muri Kongo hari Abarusiya bakoragwa na kuri kote ya Kongo nta makuru ndaronka kuba umusisanguzi kubasesanguzi cyangwa kubarabira hafi ijanye n'amakuru cyangwa umutekano w'akarere baravuga yuko muri make muri Kongo Kagame uko wabivuze ari prudence hariko harakoreshwa otani ari nyirikiragwa muri museko bwa Kongo ari nayo mpamvu mwabonye hari ibitero byinshi byiyongereye inyuma yo gukubitwa kwa Tubona na M23 twarabonye ibitero byiyongera kandi bifise ingufu nyinshi ndetse batangura gusubiza inyuma Fardes ivyo mwarayibonye mugabo byagigaragara neza yuko yari presence ya OTAN ariko hari amakuru avuga neza yuko Kisekedi nyuma yo kubona ko OTAN yagiye yikora ku Barusiya ubu tuvugana hari Abarusiya bamaze kuhashika ariko sinzi aho uri kurahera uhakana ivyo bintu sinzi ko atari ugomba kumena amabanga reka ndakubwira ikintu kimwe ko cyangwa utagomba kubishiraza je ntabwo ndi umusirikare ngo mvuge ngo igisirikare cyambikije amabanga urumva je sindi umusirikare ahubwo reka nkubwira ikintu kimwe utandamenye ngombore umusanzwe aho bavugiye ko abafaransa bariko barashwiragiza Fardes ubundi nuko abantu batagiye babikurikiranira hagufi ni cagihe leta ya Kongo nabo bahanganye bari bahamagajwe i Londres mu biganiro kugira ngo muravyibuka bakiri i Londres niho Kagame n'abafaransa bamufasha bahagurukije drone by'agasakisaki batangura kurasa ahari hasanzwe hari ibirindiro bya Kwarusiya Fardes kandi mu by'ukuri mu byo bafundikiye Londres harimo ko bagomba guha agaciro cessez-le-feu Kwarusiya Fardes yari hagaciro cessez-le-feu irahagarika intambara cessez-le-feu hagati yande nande y'impande zizanganye zura demonde wende ko bimeze abadukurikirana ntibaze none iyo tuvuze impande zibiri yaje gusanga ko abagwana hari impande si benshi hari mibiri utari ku ruhande rwa leta ya Kongo uri ku ruhande rwa Kigali ibi niko bimeze urumva usibye ko Kigali tanto yita M23 tantikita twigwaneho urumva cessez-le-feu entre leta ya Kinshasa na leta ya Kigali exactement mugabo Kinshasa yarahaye agaciro cessez-le-feu ntitwigeze tubona indi offensive nimwe bakoze kuva aho bari hariya i Londres mugabo Kagame yacihagurutsa amadrone menshi n'izindi ndege barakoragura amakompra biteye ubwoba ngira niza amafoto yaratedje bw'itera bwoba ribe byinshi ibi byaragaragaye inyuma yaho rero niho baciye bikaraga baja muri Minembwe bari ba Kinyiki aba ba Bertrand Bisimwa gucurira bijyana bita gucurira abanyamurenge bagiye gucurira abanyamurenge gose kujya no kubacurira bababwira ngo nta mwansi yigeze aho nyori wanyu nyuma yo kubabwira ngo amaraso yasesekeye ngaha ngo ntazongera guseseka ukundi sinzi ko uwumvishe bijya gutuma ko muri make Bertrand Bisimwa ahagurutsa abwiye abanyamurenge ngo Sultan Makenga ngamo na Corneille Nanga bantumye ndababwire ngo amaraso y'abana banyu yasesekeye ngaha ntazongera guseseka ukundi mu Minembwe urumva
acarabandanya kandi ngo nguriya mwansi yageze ngaha aca arivuguruza ngo nako nta n'umwansi yigeza ashikaha ngo ntazopfa ashitse ngaha ariko nizere ko abo yariko arayibwira abantu kuri kwaho mbabarira rero tubane kino kintu ukora ajya amaraso yashishwe n'abantu ko yababwiye ko atamwasi yigeze hagera umwasi nibo nyene reka so rero rega burya umwana w'ubwenge yumvira mu isoko niko bimeze aho burya je harakintu numvise yavuze yuko atamwasi yigeze agirani ahashika mugabo arapfuye ngo amaraso yarasesetse ibintu birabitahura so tubandanize rero FARDC yo yaragumye kuri zima iravuga iti twebwe dutinganye na Rukenze gusa Trump natabikora twe tubyikorera mugabo baciye bashiraho nabo izindi ngamba z'ubwirinzi kuko bari bamaze kubona ko Kagame agomba kubashorera mpaka na Uvira ifate baca barira break muri ponze baravuga ati apa tutoki ubu dusuzuguye cyane baca bagoma hariya Kagame kubera zinguvu yari yashizemwo baravuga ati zinguvu aha kabisa inguvu za OTAN n'amatariki y'ubwumvira bari bayanditse inguvu za OTAN yarahindutse ntuzenya uriya fandiro we yavuga ngo murano ko tudemikenke ngo twinjira ponzero utubazugira ponzero rero nguzabeshe ko dushika baraka ngo cyane tukabandanya Uvira zakisangani na zakarebe tusa mugabo baca bahura na defense batigeze bamenya izo nguvu iyo zavuye niko defense batanze ngo exactement niko cyavuga ngo rero ngo ni Uburusiya bwahageze Uburusiya ariko navyo birashoboka bishoboka gute wowe uvuga ko tiko bitoshoboka reka nagusobanurire kuko ibatemera ingufu za Wazalendo na FDLR mu bisanzwe kuvuga ko Uburusiya ari bwo buri hariya mwandi majambo twadusuzuge Wazalendo iri kirabikora erega ni nuku umuntu yoza akitira Kodi Empire akavuga ati Kodi ntaca ashoboye n'amafaranga nje ndamuhereza ndamurondere muri ungazi mwandikira ndamurihira kila kitu kandi wimenya byose nukuvuga abagusuzuguye wewe ubushobozi bwawe ababwihaye hari uvuze ngo Wazalendo nta kiri kirakora n'Abarusiya bariko barabikora aho nitwohuza reka dushire mu bwenge bwishi aho nitwohuza amana reka dushire mu bwenge bino byishi muri bino twavuga iyo two turabona yuko Kagame hari ingufu zitari izo ziri ku rugamba tubona ama operation hejuru cyane ama operation kandi urazi neza ko zikonda cyane kuruta ingufu zo hasi sivyo mugabo Wazalendo nta drone baduza iyo technology nayo bazi kandi umenyereza yuko tuzanyemo OTAN bari telefone cyane ku televiziyo hejuru aho turahari uko nukuri aha mu Burundi ingabo z'u Burundi ziri ku rugamba na FARDC tuzi na Wazalendo ndazi neza ko atambuye banganya na OTAN kujanye no kopera mu kirere reka twumvikane kuri tukiri ngaho nyene wavuze ngo n'amabaga turashira hanze reka tuyashire hanze reka kuva 2021 u Rwanda rusuye kuvamira Kongo ushobora kuba utazi ikintu cyakoretse nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yabwiye mugenzi we Tshisekedi ati uru rugamba kugira uzo rutsinde bizogusaba gusesa yashu ivanze n'amaraso rero kubera ko wewe Tshisekedi ugomba kugikirembe ucira sheko fata abasirikare umike mu Burusi abandi umike mu Burusi baje kwiga uhamagare abisirayeli n'abafaransa ingabo zose z'isi uzi zifise experience zimenyereze abasirikare bawe nisubake muri Kongo abafaransa bamaze isatuza abakongomani nisubake abisirayeli bamaze isatuza abakongomani Tanzania irane domeme fatero bari abakongomani bagiye kwiga ibya gisirikare muri Israel kuva 2021 n'abagiye mu Burusiya n'abagiye mu Bushinwa ubu bahagaze gute barabizi nibishirira muri bani ivyo ngana nuko wozana apana mugabo hari ahantu urumva umurundi yagiye kwiga akabikikoje mu ishuri ko baza bigisenga barabizi bro alo barakabuta cyane abarundi ni mwoho ona baguhaye na Kalashnikov wewe ngo utazi kurasa
uzi kuri umurundi wiyemera yimarana isaha imwe umaze kumenya kuyimonta no kuyidemonta byose umaze kubimenya no kurabira muri gido uri umurundi rero kumva ngo nabera ngo bafise urukoba gwera ntibisigura ko aricyo batusha mu mutwe mara bafise amaboko abiri nk'aho dufise biyumvira nk'uko twiyumvira urumva ego hariho amatekinoloji baba baturusha uzi gute ko ababazana muri Afurika ari amatekinoloji baturusha iyo baba baturusha ntituba tubona ibiziga by'abafaransa ku ivu rya Kongo ariko mbona musasa tutinjiye muri byinshi hari ibinyamakuru byinshi ko biratangaza amakuru mbere wanashaka bisanzwe bishigikiye leta ya Kongo bikunda gushira ukuri ahabona biriko biravuga neza yuko inyuma y'uko ujya mushikiranganje ashikiye mu Burundi hariho yari yarazanye na double mission c'est vrai alors ishariki muzanya mu Burundi akaba yoba yazananye n'ingabo zitari nke z'abarusiya abari mu bashite muri ponze za miliyoni aho rero ushobora kuvuga ati birashoboka cyangwa ntibishoboka nyamara bidashoboka ni gute bidashoboka ko tukiri ngaha nyene naragaruka ku rugendo rw'ijya mushikiranganje Kongo yatanguye kuzibira ingabo z'abafaransa ryari Kongo bya mushikiranganje ntari bwaze urumva aho bazibiriye kuri point zero wanashaka no kubasudura y'abafaransa bagaca babasanga muri mikenge bakabakoramo uriya mushikiranganje ntari bwaze kandi buri hari abafaransa bafashwe bamaze gufatwa leta yakisha sibabwira ati turaberekana kuri televiziyo mu gihe ibi bitogenda voilà sivyo hari itariki bamuhaye mako ariko nubwo Kongo yabigize uko nigeze berekana abasirikare mugabo biri mu vyatumye abafaransa bisa no kubahagaritsa operation hari kare kivuvu hari bafise bari gushode nyumviriza wewe nyine warigeze kutubwira reka tuvugane ku bintu bigeze kutubwira wewe kuvuga ati turavye inguvu M23 yarikirakoresha muri no misi hariya mu misozi miremire ya Fizi byari byoroshe n'ubu no gufata Uvira yerekana gusubiramo ko ndakubwira reka ndakubwira ikintu kimwe umuzarendo mugereranye cyo kimwe n'umurundi n'abantu bagira amatwi manini cyane gusumba umunwa cyane rabizi bagira amaso acana kure cyane nk'amatoroshi gusumba umunwa urumva ziriya ntambara bakagomba kwiha distance yo kuzisoma bakaziga ntabwo Macron yigeze ahagarika urugamba na gato jamais Tshisekedi yamusabye ko agomba gutegeka Kagame agakura abasirikare biwe muri Kongo cyane atari ivyo abasirikare yarashe nabo yaboshe bose abasha mitangazamakuru Macron yahuye na defense ya Wazalendo sivyo none Jesse nzina mutabitaho niyo defense ya Wazalendo kitari yabatangiriye bakiri ari muri minembwe sana none yabatangira kutariho yari kibubira kandi tahura ujya musi bari Londres FARDC bayikomanze gusubira inyuma babategetse gusubira inyuma gushika aho bari ava ko batangura koopera minembwe naho aho bari hari kuri point zero urumva burya babaye mu barase bariko baravayo noneho nibuka afande rugaba abweja avuga ko yabuze naho acisha mu guhungisha ngabo yarafite ibi nuko byari bimeze rero Wazalendo yari hagazeko irazibira tahura ahubwo ni kubera iki bari ko bavuga ko ujya mushikiranganje w'Uburusiya yoba yazanye ingabo rero niko ibinyamakuru kwibira babivuga kubera iki babivuga ko usanga bafite ivyo Ubufaransa ubaremo nanduri vugira kwa sozi ubusani kazi mico ceme ariko tutaratangura kubona amakuru yazijya kango zibiri zizanye ingabo za OTAN n'ibigwanisho aya makuru y'Uburusiya bamaze kuyumva wewe tuvugana ukuri tutaratangura kubona aya makuru yizi kargo zino ndege zibiri zizanye ingabo za OTAN baje gufasha Kagame aya makuru yuko Uburusiya buri muri Kongo waramaze kuyumva mbega Uburusiya kuza muri Kongo ni ntama yoba yuri ntabwo ari ntama yoba je ntabwo umuntu asuzugura ingufu za FDNB ntabwo umuntu acivutu Wazalendo ni yashu y'aba FDNB ni yashu ya Wazalendo batumye habaho resistance muri Kongo
ndavyumva yego tahura ico nimba Uburusiya buzoza kwakwiya buzoza buje kongera inguvu wazayundi nafite bashizajya muri nk'ubu uno munsi twosubira kubona izindi offensive cyangwa tukabona ama operation mu kirere menshi cyane ndetse amaresiti ya FARDC akagwira uza ngo kamaririza yuko atari Abarusiya bariko barapfa none gakodi nta makuru warose kumburengera nuko ari ruguru narose mwanya wo gukurikirana inkuru yego sivyo nta makuru wabonye leta ya Kongo ko yaguze drone zitatu yego zifise ubushobozi burenze bwo gutwara ibisasu byinshi kandi zifise capacity zo kumara umwanya munini mu kirere aya makuru ntabwo baronse je muri kano kanya iyo ndiko ndadekriva nk'ibigwanisho vya Kongo ndayibona nka bya bigabo bakora mu bihuzo gashaza kumanika mu oya bro ndiko ibigwanisho vya Kongo tuvuga Tshisekedi aherutse kuzana muri Fizi amasysteme anti-aériel ateye ubwoba vendredi bakora drone zitatu z'u Rwanda samedi bakora zibiri ejo dimanche imwe barayikoroye uyu munsi none ntaramenya amakuru y'ingene hiri mugabe ico nzi nuko n'uyu munsi land Wazalendo yakoze akazi yego mvuze Wazalendo apana Abarusiya Wazalendo ziriya drone zitatu rero nizatangura gukora akazi muzozitira Urusiya kumbure Tshisekedi yagutse no drone Tshisekedi nizo yaragutse bro drone yazanye afise Sukhoi F-35 ndakubwiye drone yazanye yego na Kagame yatitiye yego yatibonye izo drone yazanye ziruta ubushobozi Sukhoi F-35 zirasumba ubushobozi oya sinibaza ijya ndege urazi yuko ariyo Uburusiya kubitisha Ukraine reka nkubwire ikintu kimwe kodi izi ntambara ziko zirabera muri Kongo abantu bariko bazica mu fanatisme yego kandi hari n'abashigikira ibintu batazi ibyo bariko barashigikira yego Kagame nimba yahaye abamotsi biwe ngo bagire propaganda k'ingabo z'Uburusiya ziri muri Kongo we afise ibyo ari karavuze yego sivyo ubundi natwe gutangaza ko OTAN iri muri Kongo twebwe dufisa nuko tugira amafact ko dufise ibyo twerekana bigaragaza ko bari muri Kongo urumva nabijya gutangaza amakuru by'abongereza Citivebye bisanzwe binabashigikira byarabisobanuye birekana yuko Ubufaransa na Belgique aribo bahora batiza satellite zabo u Rwanda kugira ngo bashobore kurama hari ama defense ya Coalition ya FARDC baba tracking sivyo rero nimumve aba bamotsi bo kujya Kanyaru bavuga ngo muri Kongo hari Abarusiya ariko mwana wa mama Abarusiya boshika muri Kongo okay reka dufate yuko Kagame ivyo muri Kongo atari ivyiwe ko wavuze ko Kagame arakakiririza Kagame na gafuko ni bande bariko baramukoresha mu mwanya ni OTAN mugabo hari igihe tuzisanga iki gibuga cyo muri Kongo kandi tuvuga ngo ni cyo Burundi n'u Rwanda dusanga ahubwo cinjiyemo abandi bantu bariko baragihanganira oya ibisino biharira ibi twarabivuze yuko turashobora kuvyuka tugasanga izi ntambara za Kongo kodi izi ntambara za Kongo yego zizo nuko mwango zizo zihakwa kumera nka zijya ziriko zirabera muri Iran sivyo narabivuze mu kiganiro cejo ubundi Iran yararashwe n'ibihugu byinshi byo kwisi byinshi pe mugabo Iran iracihagaze ko ku buryo ku munsi w'ejo dimanche yashoboye kandi kurasa na y'ibihugu bitandatu kandi barabaremereye urumva harimo na za Amerika n'ibindi bikomeye rero kubona Kongo ikomeje kwihagararako harimo diplomasi iri kugo hejuru ko barakoresha sase ahubwo nyine diplomasi turaje tuyagiye turareka ari diplomasi y'ukuri cyangwa gutumanya bashobora kubaza kuri muri diplomasi ko uratakaza umwanya kodi oyarindira bariko barakora barafise n'iperereza ikora cyane gose sivyo leta ya Kongo kandi wumve ngo muri diplomasi bagira abafatanya bikorwa muri diplomasi rero ushobora gusanga Wazalendo iri kuri front line FDN biri kuri front line mugabo nkuko bavuga Abarusiya bariko babafasha muri diplomasi cyangwa Abanyamerika bakabafasha muri diplomasi ibisinda biharira niyo mpamvu kwa ruvuze uti iyi ntambara ya Kongo twatanguye tuvuga ko Tshisekedi yahaye urubuga Uburundi n'u Rwanda
birashobora kurangira haje kunyaranira Ukraine na Iran na Urusiya. Twe tubasanga imacacu yaraheze ntabwo ibi birashoboka. Hagiye imaci yakarabiri. Ariko bora musanguzi hari akantu ngomba tuwe ko wavuze. Wari wavuze yuko muri make Kongo n'u Rwanda bari mu bya CCRF ibintu vya diplomasi nubwo yagiye kubivuga ariko tudahuriza ko nanje ko sindiko n'umusi ndatahura ukuntu ushobora kuja mu biganiro deja waramaze gutahura niyo mpamvu navuze ko ushobora kweza kuri muri diplomasi ugasanga uriko uratakaza umwanya sivyo sintahura n'ubu ko ibiganiro uri kuraraba babona bizogera gerageza uvuge ibiganiro bizogera reka nakubwira ikintu kimwe oya ndashaka kunyishuri ndetse mwana kwishyura none oya tumbwira amajambo menshi batsinda sivyo uvuge ati ndiko ndageza kuraba ibiganiro bizoheza intambara cyangwa nayo bizoheza reka nabikwishyure rero okay sivyo apana BF twakuze twumva nyumviriza twakuze twumva bavuga ngo bakame ngo nagakoko gaciye ubwenge cyane kandi gato ngo karashobora no guhenda inzovu karayibaga bakame nta ntege ifise mugabo ubwenge bwayo bushinge nako ubukomezi bwako bushinge mu bwenge mu mutwe ya Tshisekedi kuja mu nzira y'ibiganiro sivyo mu by'ukuri mu buryo buri physique mu buryo buri direct abantu bose babonesha amaso ni intege Tshisekedi gufata kaja mu biganiro nyumviriza kwemera kuvuga ati oya ntumvuge ibyo ushaka kwemera kuja mu biganiro n'ikindi gihugu camuteye ni intege wowe ntumvuge ibyo ushaka ndiko navuga Tshisekedi kuba yaricaranye na Kagame yagaragaje intege nke izo ntege nke afise yarazerekanye nizo ngoma ndakwerekerera bivuze ngo uku kuntu ibiganiro byakomeje kwikwega Tshisekedi yabigize n'uruhara byaje kumuvyarira umusaruro byaje kuba inyungu cyane kuri Kongo wanashaka n'u Burundi uti gute inyungu reka nakwereke ko manzo niki gato jewe reka kujani fast rindira ndakwishyura no musi uvuze yuko Burundi bwaharonye inyungu na Kongo yaharonye inyungu yes mu gihe tuzi ko abakongomani biko barapfira abarundi bakapfira n'abandi bose bari muri z'intambara mu ngabo ziri muri Kongo mu ngabo ziri muri Kongo ni bande benshi bapfa gusumba abandi ndadufatiye ku basirikare ba Kongo n'abasirikare b'u Burundi n'abanyarwanda ni bande bapfa cyane gusumba abanyarwanda barapfa cyane mugabo ugiye ntagaruka reka ndagusobanurira kino kintu gitahuye intege nke Tshisekedi yagaragaje n'izego Tshisekedi baramwongoreye baramubwira fote ntoya wokora yo kurasa ku Rwanda uzoba wiyahuye kubera ko nta gisirikare ufise Kagame mu gutegura zijya ntambara tahura ko atari waziteguye zya ntambara zateguwe na OTAN bamwereka amakote faible yawe yose Tshisekedi ari faible ahana mugabo ahashobora kuba fort Tshisekedi nawe acagira abahanuzi beza bamubwiye bati Rwanda diplomatiquement ntuje kuri front Rwanda diplomatiquement koresha amajambo abantu urwane uriko wubaka igisirikare kuba uyu munsi nta gisirikare ufise Tshisekedi yakaza kuba afise igisirikare ntiya kuja mu biganiro byiki ntabwo ari kuja mu biganiro wapi uku kuja mu gisirikare nako mu biganiro byamutumye bamwe yarungika muri formation 2021 baronka umwanya uhagije wo kwimenyereza uku kuja mu biganiro byamuhaye kurema Black Snake Lezibu no guha inguvu Wazalendo uyu munsi Tshisekedi aravuga amajambo atari gushobora kuvuga kiriya gihe ubu yarubatse igisirikare ni ukuvuga ubu rero ubu Tshisekedi arashobora kuba yo kwanga ibiganiro ukavuga ati ndafise ingabo mugabo au départ yarabona ko Kagame ntiyabona Kagame bamwereka raba ni OTAN niyo yateguye intambara none gashobora gwa na OTAN d'abord ni FARDC yawe ni ya OTAN deja
barayiguze urwanisha iki bagutura mu itanda nka Maduro rekana nabo ubaka igisirikare cyawe Tshisekedi yubatse igisirikare intege nke rero yagaragaje zari iz'igisirikare yari afise nta gisirikare namba yari afise yari très faible militairement yari afise des munitions ibigwanisho yari afise mugabo aho kubikoresha ntabo yari afise abo yari yizigiye barabo umwanzi ubu rero impamvu nakubwiye ni ibiganiro kuba byarabaye ndetse bikanateba byabereye inyungu Kongo n'u Burundi twe nk'abarundi twarose mu nyungu none n'abarundi bagiye n'abakongomani kwiga muri 2021 hari abari kwiga none baragiye hari abatahutse hari n'abandi basubiyeyo donc aha hose nabo twagiye twungukira man hari n'ibindi byinshi none avugira kuri media urakoze muri make tugereje kuraba uko urugamba twaruziga siko rukimije urugamba rwarahinduye ingufu ruhindura ko ararwana kure niyo sinzi ko urabibona cyane gose kumbure ko sinzi ko abari barabiteguye cyangwa ari plan bari babizi cyangwa babizanye kubera ko babonye amaresite yase ariko ndibaza neza yuko icora ndashaka kutubwira icambere cora ngize zino ntambara ziko zirabera ku mutana n'ikindi cyo tumaze intambara zidigira ngo tuko turabibona bo icora ngize intambara kodi buriya ni mutahure ko Kagame ari umukomisiyoneri sibyo Kagame ni umukomisiyoneri wa OTAN kandi mu by'ukuri OTAN igomba gusubira gukoloniza Afrika igomba kugaruka bushasha yes ibicishije dukwegewe n'abanyafrika bicishije kuri FPR Inkotanyi babicishije muri RDF muri sikara cya RDF bashoboye kwiyubakira rero biragoye ko aka karere kazoronka amahoro systeme ya RDF FPR Inkotanyi igihari ntibikunda uyu munsi bashobora kuva muri Kongo birashoboka mugabo bahavuye bakaguma bahangamye mu Rwanda akarere ntabwo kazoba karonsa amahoro ubundi umuntu yagiye gukemura ikibazo arabicatiye kijya kibazo uyu mutekano muke mu karere watejwe na FPR Inkotanyi still FPR Inkotanyi kibaho wapi na mahoro tuzigatuje nuko bwana musangozi mu kurangiza canke gicuri tudushobora kugira dukurikirana nuko hasigaye amasaha make kugira ngo ivyo bavuze babitangishe canke batera squad ndavuga yuko abavuze yuko bagomba gutera igihugu cy'u Burundi kugera ku gerekezo rya 15 y'ukwezi turi mu twezi cya 10 hasigaye amasaha make cyane atagera kuri 48 nakwiye urabona yuko ibintu biza ko bigomba cyane kwa kujijisha abantu kugira ngo babareme mu bwo bo kodi Burundi ridakibona sindagifata ni gitutu urumva Burundi niko bumeze mu makuru abantu bose biyumvira Burundi nabi nuko babigenza ngira ngo urabyibuka bafatira ibihano Burundi 2015 bari bazi ko tudashobora no kubaho n'amezi n'atatu gusa zoba twivuriye bari bazi ko muri turuwamwa nyine icubahira tuba yamaze kilometer mugabo urabona ko yatwaye imyaka 5 yose adasohotse igihugu arayimara kandi kuva 2000 abana 2000 gusa iriya myaka 5 niyo myaka ihambaye cyane abarundi twiyubatsemo usumba yindi uzoperereza ubaze abaza amateka y'Uburundi ni nk'Uburundi bwatangura kwiyubaka exactement so rero abakwiyumvira ko botera Burundi c'était pas la première fois sivyo kuri incuro warabonye amanama yarakoretse cyane bagiriye ama propaganda yaziyasoresore ngo zari zitabara zihamagara bene wabo n'ibikitusa ngo baze ngo baba joining bagomba kuza kubora igihugu biriya ntabwo kwa ryaretera ngo byari mugabo bararungurutse Burundi sinzi nimba babonye zangabo zitamenyekana zicunze imipaka y'u Burundi sinzi nimba babonye ibibenge barahiye cyo hasi ndiko twatahura bagize ubwoba sigura baje gusanga imyiteguro bafise ari mike itabakundira kuba bo kwata ku Burundi kuri agenda bihaye nico baje gusanga
baravuga bati nitwataka Burundi kuri ya agenda n'ingene tububona tuzosanga tubigemuye twishoye kuri soma mane umusomelandi ejo dimanche bari barugaye amabarabara yose ava ngaha za Gisenyi za Kamembe yerekeza straight Kigali bari barugaye bari bamaze imisi bategurira izisoresero z'Uburundi ubu ni bakizitegura mu Rwanda nako muri Kongo muri Kongo babameze wazende bameze ubu bamenyereza mu Rwanda bari bakorera ngaha za Cangugu niho bari kubakorera bari bugaye ibarabara niho hari base yabo bugaye ibarabara cyo baraduguye ubujarenga n'abakigira tuvuge yuko umugambi utakibarana umugambi ushobora guhagarara none umushitani kadakizwa ntabatizwa ntikunda umugambi barawufise wanashaka rero twokumva bagitanga ibisasu bari n'abateroriste nabiyahutse mugabe iconzi ico babonye nuko agenda bihaye itabakundira botanguza intambara ku Burundi bisigura yuko nibaramuka bataje kwiyorokenze bazobagize ikibazo cy'umwanya apara cy'imyiteguro cy'imyiteguro biki ariko bwa musisanguzi tuvuze ngo bazoza ntitubitegeye akatorozere midi mbe n'irya mbere ubundi ho Burundi bwa butewe n'inyesha Para reka kuba n'inyesha shigikiwe basi u Rwanda hatuvyitugwa ko c'est pas la première fois bon twebwe tuje mu byo tuve mu byakera by'abameniki tusa 2012 ils sont venus baraje barababoshe kweri 2015 abanyingene byagenze na 2018 baraje nanye n'icubahiro nyakwigendera yavuze ko Burundi bwafashe impozi zirenga igihumbi z'u Rwanda n'abagwanyi babo urumva rero ahubwo ubundi urutogusiga bwo kubanza ico biraciza nuko bogerageza bakaza bagategura kugira ngo bahahe ariko n'ubundi urumva ntibahahe ubundi byiza boza bagatera ubundi tu ibyo bari byiza uribaze ko ingufu zabagwanije wa mbere n'izubu zogwanya ko bitandukanye bo bavuga ngo kijya gihe ngo ntibari bwiyubake neza ubu ngo bari ku mwanya none ubundi nibwo bwagumye hahandi kiriya gihe na nyoko urategera amenyo yaragiye kuri operation n'imbugita kiriya gihe nta ngufu za FDNB bahuye nazo abenegihugu ubu rwazi kabenegihugu tudakarisha cyane gusumba no kwa musanguzi tuyaze byinshi kandi ndizere yuko abantu benshi mwabitahuye ndibaza twagejeje guca hirya no hino bivanye n'ikibazo muri wese ashobora kugira ko kuri iki kiganiro twagerageje guca kuri kote za bose kugira tuze gutora ukuri cyane tuze kuhabera nimwe twese umusisanguzi je no maje bavyumvise kandi iyo byishuye byumvise ndibaza neza yuko abo tuza guhuza bazoza muri commentaire ariko umusisanguzi turinze turangiza ikiganiro temeye yuko hariho Uburusiya mu gihugu Uburusiya mu gihugu kodi ahubwo ikintu kimwe mbaya twovuga mu kurangiza tugaruke ku ngabo za OTAN ziri mu gihugu cy'u Rwanda ya wowe sinzi ko wabonye ingene FDNB yahinduye amavubi ya Kagame isazi sinzi ko wabibona abahungu ba Neva barahinduye abo Kagame yita amavubi isazi ziduma ku mwanda ubu rero n'abagabo babo ba OTAN abahungu bari mu Rwanda bro ndayisubiremo barashobora kuzoza bafite izindi technique zo kongera guhakinga ikirere cya Kongo bagacahura n'ingufu z'Uburusiya nta Burusiya buriyo ibyo nabikwankiye kiretse umpaye fact yuko ari Uburusiya muri Kongo wavuyimpa barashobora kuzoza bafite ubwo bushobozi bwo guhakinga ikirere kandi cya Kongo mani nta misi ndwi bazomara bafite ubushobozi ku kirere cya Kongo wapi inyuma yaho rero wazarenda uzokibagira amasazi iba fyonde kare nabwiye Benita bana abazungu bigira ko ari prof niko abazungu bigira ihereza isanamu y'umuzungu w'umufaransa yarashwe n'umuzarendo aguye mu ndake hariya muri Kongo mu Minembwe yapfuye ntapfe ntacyo mugabo byanse kavayo yabuze n'abamwese kiva imvura iciyigwa na biriya bindi biziga byose by'abanyamurenge baguye hariya amazi akamutemberamo n'aba niko baje kumira hariya mu Minembwe
baje urabona ko ingufu za wazalendo zizobashobora mani wazalendo igwanye nawe tani imyaka 6 aba none babaje guhindura iki reka tubyizeye ariko imbere ya byose dushimira abadukurikiranye ndagushimira cyane ikiganiro cyiza udushikirije merci beaucoup nuko cyashimira abandi bose tuzokora bakora ikiganiro tuze gufatanya kugira ngo dushobore kwandika ibitekerezo byacu cyangwa intererano zacu kugira ngo turaza kuzisoma kugira ngo dushobore kubategura ikindi kiganiro nibikunda kandi bikebanure murabizi yuko ibiganiro byacu ari update amanya ku manya kugira ngo tubashikirize biba bikubira vuba kandi bikebanure turongera guhurira mu bindi biganiro